Saidi Braza aravuga ati ngo sintambuka nk'abandi bose ngo ariko ibyo nkora bijanye nk'iby'abandi. Ikiganiro ni natwe turashoboye aho turiko turababwira uburyo abantu bagendana ubumuga nabo bashoboye kurongora canke kuyobora ibintu bitandukanye, bakayobora abandi bantu mu bintu bitandukanye. Ngira ngo hariho abo muba muzi canke muba mumaze kumva, hariho ama association menshi y'abantu bagendana ubumuga, ugasanga harimwo uwo batoye abaserukira kandi akabikora neza. Association yabo ugasanga imeze neza cane. Muhora mwumva association urunani rw'abantu bagendana ubumuga mu Burundi. Ubwo runani rw'abantu bagendana ubumuga mu Burundi rurimwo abantu bagendana ubumuga batandukanye, kandi umuntu arongoye ubwo runani nawe agendana ubumuga. Mwarigeze kumva twamutumiye hano ariko aradusobanurira ibintu byinshi bitandukanye, ibijanye n'amategeko y'abantu bagendana ubumuga butandukanye. Rero nkuko twama tubibabwira, kumugara ni mu mutwe, ibintu byose birashoboka. Bararongora abandi bikagenda neza, na cane cane mu bihugu vyinshi. Iyo bariko baragira amatora barasiga n'ikibanza c'abantu bagendana ubumuga, nabo bakitoreza ico kibanza kugira ngo bagire uwubaserukira. Rero ibintu byose biragenda neza. Abantu bagendana ubumuga barashoboye kurongora ibintu bitandukanye guko ubwenge barabufise, nkuko muriko muravyumva muri kano karirimbo. Kiganiro natwe turashoboye. Reka tubandanye batumirira amate twumviriza kano karirimbo, hama duce tugaruka nibikurikira. Magic mix, call it the magic. Ego ngo ni mubakunde, mubaha ivyo bashaka, mubajene kw'ishure n'ibindi vyose, guko abana nibo bana b'igihugu, nibwo Burundi bw'ejo. Bashobora kuba ari abana bagendana ubumuga ngo turiko tubivuga mu kiganiro natwe turashoboye. Ikiganiro twama tubabwira ku vyerekeye abagendana ubumuga, uburyo nabo bashoboye kugwiza umwimbu canke gukora ibintu bitandukanye nk'ivy'abandi. Uyu musi rero twe turababwira kubijanye n'ubuyobozi, kurongora abandi mu mirimo itandukanye kugira ngo igihugu gitere imbere canke abantu batera imbere nkuko abandi basanzwe babikora. Twari kubabwira vyinshi ku muntu yari kutubwira uburyo asanzwe arongoye abandi kandi agendana ubumuga, ariko azobitubwira mu gice ca kabiri c'iki kiganiro gikurikira. Ariko ico namba ndababwira misi yose nuko abantu bagendana ubumuga nabo bashoboye, igikuru ari uko mwo bashigikira. Hari amashirahamwe menshi nkuko twama tubabwira y'abagendana ubumuga. Ngira ngo muhora mwumva hariho Union des aveugles du Burundi. Iyo union iyobowe n'umuntu agendana ubumuga bwo kutabona, ariwe yitwa Daniel. Twigeze kuba twarageze kumutumira mu kiganiro aho yatubwira ku bijanye n'urukundo. Uwo Daniel ntiranyibagira niwe arongoye iyo Union des aveugles. Asanzwe arongoye kandi n'irindi shirahamwe ryitwa ARSAB. Ahantu ishirahamwe ririmwo abantu bagendana ubumuga bwo kutabona butandukanye, bagashobora kwiteza imbere mu gukora ibintu bitandukanye. Ngira ngo hari n'uwundi asanzwe arongoye ishirahamwe twigeze kuba twarababwiye hano, ariko aradusobanurira ivy'iryo shirahamwe ryabo Igitega. Alex, aho Alex yatubwira uburyo bakora amasabune n'ibindi kugira ngo biteze imbere. Nawene agendana ubumuga kandi arongoye abagendana ubumuga, ariko bikagenda neza cane. Twama rero tubabwira ko kumugara ari mu mutwe, arico gituma umuntu agendana ubumuga mukwiye kumubungabunga, mukamufata neza, mukamushigikira.
mu byo akora ahari hose kuko nawe arashoboye nk'uko twama tubibabwira. Hari abantu benshi bashoboye kugira icyo bakora mu bihugu bitandukanye, bakarongora ibihugu, bakaja mu migwi y'abantu barongoye mu gihugu kandi bikagenda neza, bagendana ubumuga butandukanye. Hari ababa bafise ubumuga bwo kutabona, ababa bagendana ubumuga bw'amaguru ndetse n'ubundi bumuga canke bw'amaboko, ariko kuko kumugara ari mu mutwe bikagenda neza, bakarongora abantu nk'uko n'abandi babigenza. Bakunzi ba Radio Kaduza FM, hari umunywanyi ku murongo. Allo? 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 Oui, allo. Amahoro neza. Amahoro, muri bande mutwakuye muri hehe? Nitwa Anaïs. Mba mu Kinanira. Yego. Nagomba ndabashimire ubwa mbere ku kiganiro ciza mwama muriko muradushikiriza. Biratera intege yaba abantu bakomeye canke abantu basanzwe bagendana ubumuga, bigatuma babona yuko nabo nyene bashoboye. Yego. Rero kuri ico kiganiro wariko uravuga numvise cankozeko cane, kumva ko hariho abantu nabo nyene bagendana ubumuga, ugasanga batwara nk'ama entreprise canke n'abakuru mu buzi kanaka, biba biboneka yuko bahabwa ikibanza nabo nyene. Ego. Anaïs, wowe nta muntu agendana ubumuga woba uzi arongoye ikintu runaka? Ego, ndabazi. Meme no muri guverinoma hariho abantu bamwe usanga bagendana ubumuga, bisigura ngo nk'uko abivuga mu kiganiro ati kumugara ni mu mutwe. Biraboneka neza yuko nabo nyene bafite ikibanza, ahubwo ico nari numva abantu nabo nyene bagendana ubumuga. Numva umenga novuga ngo nibareke kwitinya, nabo nyene baja habona, berekane ingabiro zabo, impano zabo, gutyo nabo nyene nta muntu azoreka kubatora canke bakabashinga amabanga bivanye nuko bazoba babona ukuntu nabo bashoboye mu bikorwa vyabo. Ego cyane, urakoze. Nibaza ko nawe uzogerageza kuza uradufasha guhimiriza aho uherereye kugira ngo nabo baba bakumira canke babafata nabi babahe agateka uburenganzira, guko nabo nk'uko bivuze barashoboye. Ego cyane, nawe we tugushimire, ubikora neza. Nukuri uradutera intege cyane iyo turiko turabona ibiganiro vyawe ukuntu bikora neza, ugahimiriza. Nukuri n'ibintu byo gushima. Ego, urakoze cyane. Ego. Anaïs, turagushimiye. Ego, ugira ibihe vyiza ngaho mu Kinanira. Ego, turashimiye Anaïs uburyo atubwiye ko abantu bagendana ubumuga bashoboye, kandi nawe ahora abibona ko bashoboye, nkuko turiko turabibabwira ko bashoboye kurongora ibintu bitandukanye. Nukuri barabishoboye, ahubwo nkuko umunywanyi wacu abivuze, nimuzoze muratinya kubatorera amabanga atandukanye guko barabishoboye. Umushikiranganje wo muri Allemagne nawe yagendana ubumuga, yagendera mu gashese, afise ubumuga, urumva ubumuga bukomeye cyane, ariko nkuko twumva tubabwira ko kumugara ari mu mutwe, baramutoreye ico kibanza, biragenda neza cyane.
reka badusomere ubutumwa Lorita Flavien ndagwaye ikaze muri natwe turashoboye. Murakoze cyane Emeline Shemeza. Ndabasomere ubutumwa babarungikiye hari wanditse ati mwiriwe neza Kazoza FM nitwa Cedric Mukamenge kujya kane ndabakunda cyane gose simpengama akabazo kanje mbe utabona arashobora kuyobora. Ego cyane Cedric utabona arashoye kuyobora niba wadukurikiranye twakubwiye ko Daniel Nirampeba ayoboye Arsab ndetse akaba ari arongoye n'urunani rw'abagendana ubumuga bwo kutabona mu Burundi. Je ndibaze yuko yumvise ubutumwa bwanyu. Ngira ngo yabyumvise kuko kumugara ni mu mutwe cyane nkuko twama tubivuga nimba ijisho ridakora ariko ibindi bihimba birakora ku buryo ubu ngubu twagize amahirwe hakaba haraje n'amashure abantu bagendana ubumuga basigaye baja mu mashure bakiga rero uyu maze kwiga urumva ucuba incabwenge nk'abandi. Reka turabe ubundi butumwa gira baturungikire urashobora kubura bandanye kiyago cawe hari wundi yavuze ati bite ndiye Jide abantu bagendana ubumuga bakora byinshi n'abakomeye badakora. Niko yanditse relaterere kiyago ari kurabaha. Ejide urakoze n'ukuri nibyo ahubwo dukubashigikira. Ego Ejide turagushimiye n'abandi bose bashoje kurondera umurongo bakawubura n'abatwandikiye turabashimiye cyane nkuko nabandi bibabwira mukomeze gushigikira abantu bagendana ubumuga butandukanye kuko nabo barashoboye mu bintu byose bitandukanye. Ndashimiye rero King Leandre twari kumwe mu mashiga ahanje Emeline Shemeza tuzosubira kuwa gatatu nkaho twatanguriye. Bye bye. Ijwi ry'ukugwiza umwimbu Kazoza FM.